umuntu ari ndongoza ategereza ko umuntu afasha mu kibano ko abantu babaho neza. Rero umushinga amateka ntiyategereza kuba gusa umuntu tubona ari hariya n'umuntu agaruka akagirisha inama abantu babaye aho babaye bati ikiraro ca bomotse cyo muri quartier ibarabara ryacemo n'amazi reka turabe ingene twegeranye uburyo tushobore kuraba ingene twoshobora kuhagira neza n'umuntu haza akavuga ati hari umuntu barenganije kubera ko mfise uburenganzira kandi ndamuserukire nze kubaza kubera iki yarenganijwe amatara amazi imisi 3 yacitse nagiye kubaza umurongozi w'ubushikiranganje ko afise uburenganzira bwo kunyishura arafise nuvuga asabwa kunyishura kumbwira igituma haiza nkamenyesha abantu nimwihangane amatara azoboneka misi 2 habaye urusinga rwacitse nuvuga ngo umuntu atuma abantu bamenya ubuzima bw'igihugu kandi haje itegeko kumbura ritameze neza murazi turi mu bihe aho abantu benshi mu banyamahanga iyo bagomze kuzana impinduka mu bihugu baca mu namashinga amateka ukaza wikanga mu gitondo hari itegeko ryafashwe no hakarorero hariho nk'amategeko mashasha yarutse kuza mu namashinga amateka yo kwemeza ingene dukoresha ibintu byo guhagarara kuri uto tuntu ugasanga umuntu abaje ujye mwankiriki ngurumva ngo dusange mu yagizi yakwangira ko yazanye icyimviro kinyuranye ikindi imigambi je kinambabaza muri kino gihe ningene yafasha amajambo meza y'ikirundi n'inyigisho z'amavaleur y'ikirundi bakayitirira ubu dusigaye dusinya kuvuga amavaleur hari umuntu avuga ati none ninavuga iri jambo risigura umuntu ameze gutya bavuze bati mudasigana niho bagomze kuvuga yuko ari umuporona kuvuga umuntu adakora ibintu wenyene ngo asiga abantu inyuma ubu rero dusigaye tutinya kubivuga ubivuze ucumengo uvuze uriya muntu kumva kuba amajambo hari nayo nto navuga ubu nyine basatanga kuvuga bati uri kugira kubisita umugambikana rero ajya amajambo navuze umunsi umwe nzogura umupira niyandike ko yose ajya amajambo bose bakoresha mvuge nti jewe sinzi niki none ko ari komedi ubu uragenda ukabaza abantu uti none mwebwe kuba umuntu ari sahwanya n'umuntu ahunza abantu kubera umugumya abantu none eske wewe n'umugumya abantu ngawe sinzi kuri mu mugamba kandi ndumudasigana kuko rifopa kuza gutera imbere usiga abandi mu cyo muhuriye kwinyuma hari n'ijyo utovuga utinya uti nduyu uvuga uti bashavuga ngo navugiye iki n'iki nuko nawe ibyo rero je nibaza yuko Burundi Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo wakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Yes, reka tubaramutse batwadukurikirana nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe rero na Dieudonné Nahimana abatari bake mwaramenye haramuzi mwivuga butumwa ariko kandi hari abamuzi mu gisata ca politique muri 2020 yitoza mu kibanza nk'uwigenga mu kibanza acumukuru w'igihugu ariko rero twaboneye nakanya kugira ngo dushobore kuganira nawe kuko kuri no ncuro mu matora y'uno mwaka wa 2025 azokwitoza nk'umushinga amateka kubera iki yahevye kuzokwitoza nk'umukuru w'igihugu akaja mu kibanza cy'umushinga amateka anaza no kubanza anatwibwire turabakiriye kuri televiziyo yacu twizere ko meze neza murakoze cyane yego je meze neza navuze ko batari barakuzi mu bivuga butumwa kundi hari n'abakuzi mu bindi nibaza ko wabanza ukibwira ariko badukurikirana mu majambo make murakoze je nitwa Nahimana Dieudonné nkaba muri kino gihe ndi uwigenga yitoje mu kibanza cy'umushinga amateka mu ntara ya Bujumbura intara Bujumbura yagutse no kuvuga irimo Cibitoke Bubanza naho twari twita Bujumbura rirara ariko rero mu bikorwa vya misi yose sanzwe n'umwungere canke mu pastor mu ishengero ryitwa Oasis Christian Center ugwaruka rero unzi cyane ku muhari ugwarumboneza mu ikanguro new generation natanguye myaka 1998 nkaba mfise n'ikigo citwa Dieudonné Nahimana Foundation gifasha imigambi y'ugwaruka abagiriko ratangura gukora ibikorwa bitandukanye amashira hamwe canke imigambi kwiteza imbere nkaba kandi mfise n'ishira hamwe ndongoye byo kugiza umwimbu ryitwa Ubuntu Agency canke une entreprise sociale yitwa Ubuntu Agency ufise umuryango ngana gute ndubatse mfise abana 4 umuhungu umwe n'abakobwa 3
Mu buto bwawe hari icyo warakoze coba kigusunikira ubu kuba wumva woja mu bya politiki na cyane bijyanye n'uburongozi? Cyambere cyo nuko je kuva nkiri muto nakuze ndi numva afise ishaka ryo kuba umurongozi kandi sivyo sishaka gusa nabisanzemo muri kamere haba ngiye mu mashure mato ayisumbuye gihe cyose naba natowe kuba userukira abanyeshuri ariho kandi nafise n'umuvyeyi ari mu bantu baharaniye intaye kwikukira mu Burundi n'umuhererezi yafashe umwanya mukwiye kumbwira ku bijanye n'ivyifuzo bari bafise cyane mbarira ku muganwa yitwa Dodiko Gasore Santos nkuwarondeye intaye kwikukira ndibuka ko nkifise nk'imyaka 5 narasenga nk'umuntu wese asenga ari umwana mutoye naho nasaba Imana ibintu bibiri nasaba Imana nzompe kubagwa Gasore no ku mupadiri. Uno musi ntiwabaye umupadiri byankiye he? Ndi umupadiri kuko ndi mungere yishingere kumbere hatandukanye gusa nuko ntari muri paroisse ya Katolika ariko igikorwa nico kimwe ashobora ko ari umuntu yihebeye Imana umuntu yihebeye umuntu arihebeye Imana kubera ko ni igikorwa nyamukuru nkora cyo kwigisha mu by'Imana umenyesha amahanga hatandukanye paroisse gusa ko ntari munsi kumbure uburongozi bw'ishengero rya Katolika ariko n'umuntu nasanze arihebeye Imana rero kubijanye n'igihugu namwe ndi umuntu akurikirana hafi by'igihugu kandi abikunda kandi cyane bizana kugira umutima wo kwigisha abarongozi bafise umutima wo kuba abarongozi bakorera abandi. Mu matora ya 2020 witoje nk'uwigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri no mwaka 2025 witoje nk'uwigenga mu kibanza cy'abashinga amateka kubera iki wahevye urugwego rw'umukuru w'igihugu jaho mu bashinga amateka? Nuko ata amatora y'umukuru w'igihugu ariko araba nazo muri 2027 ico gihe rero mva n'ikindi gihe ariko uyu munsi hari amatora y'amashinga amateka n'abahanuzi ba commune nibaza yuko igihambaye si kibanza canke ibyo guharanira amatitre yo hejuru canke hasi igihambaye no kugira akaryo k'icuterere mu za w'igihugu cyane guserukira abarundi kazi ugwaruka cyane kugira ngo ivyiyumviro vyabo bishobore kumvikana kandi hatunga amategeko meza ashobora gufasha kuneza igihugu rero muri uyu mwanya niko karyo kahari kandi nako nibaza ko ari akaryo keza gatuma umuntu ashobora guca aterere mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu bigatuma abantu babaho neza gusumbuka nasanzwe baye. Umuntu yaza kwiyumvira ati nuko muri 2020 vyanse mu rwego mukuru w'igihugu ati no munsi kaje mu mashinga amateka yoba yibeshe kuko bwa mbere hoho twovuga ngo vyanse kubera ko umuntu atashitse murazi iyo mugiye mwihiganwa cyane twarabantu byateza kwa mwumwe wari wese yategeza kuba imbere rero jewe mu ntumbero ntiko ari kuba gusa gutsinda gusa ube uje muri kijya kibanza hariho ibindi wihaye nk'intumbero mu kuja mu matora kandi nibaza ko habuze mwico gusa ariko 70% y'ivyo byose nifuje byarashitse nkumva umengo nta mwanya natakaje nta mafaranga natakaje nta nguvu natakaje kuko naraterereye mu buzima bw'igihugu kandi umunsi nacabana nterera rero si ivyo vyanse ngo niko ngeragerageza kugira ndondera ibindi nuko byose bifise intumbero imwe yuko habaho ko ubwenge n'ubumenyi umuntu afise abukoresha mu guterera mu kugira ngo abantu bamererwe neza babeho neza gusumbuka ari basanzwe babaye. Wumva ari biki woshira imbere uramutse utowe ari biki wohindura mu gihugu? Icambere cyo urumva mu guhindura mu gihugu hari urugenzo rw'umukuru w'igihugu n'umushinga amateka sico kimwe. Umushinga amateka n'userukizi umuntu aserukira abandi bantu no kuvuga nk'ubu abantu benshi duhurana nkunda kubabaza nawe no kubaza ugasanga umuntu yaratoye umushinga amateka mugabo ntazi uwo yatoye wari yatoye muganga ngo ramuhitiramwo ntibarahura nta nimero ya telefone yiwe afise uyu munsi jewe untoye ngo nzoguserukire mu namushinga amateka ubwa mbere ushobora kunshikira kuko mu namushinga amateka niho bafata ingingo z'amategeko agira icahinduye mu buzima bw'umuntu rero ni vyiza ko umuntu aguserukira abari umuntu ushobora gushikira. Ubwa kabiri nuko umushinga amateka ari umuntu atsa guhuza abantu bo mu kibano kugira ngo bagire ibikorwa byo kubatuma babaho neza gusumba. Murabona hari umuco wa kera nibaza ko kugenda ruhindagurika buhoro yuko abantu batatsa kuba abategetsi gusa umuntu aza gutanga amategeko gusa umuntu ari ndongoza ategereza ko umuntu afasha mu kibano ko abantu babaho neza rero umushinga amateka ntiyategereza kuba gusa umuntu tubona ari hariya n'umuntu agaruka akagirisha inama abantu babaye aho babaye bati ikiraro cabomotse cyo muri quartier ibarabara ryaciyemo n'amazi reka turabe ingene twegeranye uburyo tushobore kuraba ingene
twoshobora kuhagira neza n'umuntu haza akavuga ati hari umuntu barenganije kubera ko mfise uburenganzira reka ndamuserukire nze kubaza kubera iki yarenganijwe amatara amaze imisi 3 yacitse nagiye kubaza umurongozi w'ubushikiranganje ko afise uburenganzira bwo kunyishura arafise nuvuga asabwa kunyishura kumbwira igituma haheza nkamenyesha abantu nimwihangane amatara azoboneka misi 2 habaye urusinga rwacitse nuvuga ngo umuntu atuma abantu bamenya ubuzima bw'igihugu kandi haje itegeko kumbura ritameze neza murazi turi mu bihe aho abantu benshi mu banyamahanga iyo bagomze kuzana impinduka mu bihugu baca mu namashinga amateka ukaza wikanga mu gitondo hari itegeko ryafashwe no hakarorero hariho nk'amategeko mashasha yarutse kuza mu namashinga amateka yo kwemeza ingene dukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi muri kano karere ko muri Afrika y'amaseruko y'ubuseruko hari abantu batanga kubona yahora araba indirimbo kuri YouTube akayitangura akayiheza canke amakuru akatanga akayaheza abona hagiye mu publicity kavuga ngo nivyo iryo teko ryaje inyungu yacu dufise niri mbega uburenganzira tubifise mu televiziyo yacu canke handi nibi byose bica mu mategeko rero iyo atamuntu azi kubibona hakiri karavuga ati muraraba neza murabona ubu turi mu gihe ariko haraza amategeko usanga ashobora gusambura ingo bakavuga bati abantu bahuje ibitsina bubakane canke abana mu mashure ntibemeze umwe avuga ntiyemere ko ari umuhungu canke ari umukobwa muzokumvira mu gitondo umunsi umwe itegeko ryatowe utamenye ingene vyagenze biza ko hari umuntu aheza akakubwira ati muraraba muragaba ibintu sivyo canke tuvyanke hakiri kare ntibize gusanga vyononeye ubuzima bw'abantu rero kuba umushinga amateka sukuduza ukuboko gusa sukugenda kurondera exoneration gusa sukugenda gusa kubera ko urondera inyungu yiwawe nuko abantu bose bagutoye baheza bakavuga bati hari iciyumviro gikingiwe hari amategeko akingiwe kandi turafise turabona ko ubuzima bwacu bubaye bwiza gusumba kubura umukozi w'Imana hamwe woramuka utoka umushinga amateka ntaco vyokwica cyane navuga ngo mu mushinga usanzwe ufise zo gukorera Imana cyane nta gatoye kubera ko umbega uwakora muri banki bica byiciki mbega umuntu yahora ari umusirikare canke yavuye bivuyemo akavuga ati ndege kwitoza acahindukiye kuko je namavuga hari abantu baza kumbaza ngo mbega ngo abantu bakoze Imana ngo bashaka kuja muri bijanye na bya politiki ubwo mvuga ibinyuranye navyo nkabaza nti aho mutora batari abakozi b'Imana mukora abatwozi bandi utari umukozi w'Imana umukozi wandi ko tuzi yuko hari ibintu bibiri gusa uwo ku Mana canke uwo kwa Shetani hari no kwihebera Imana cyane kwihebera Imana rero ni gikorwa nko kumuntu akina umupira nashaka ko hari umuntu yigisha gukina umupira mu gaka mukuru w'igihugu cyangwa umuntu yigisha yubaka mu gaka mukuru w'igihugu ntibice bimukuramo umwuga cyangwa cyashinzwe ikigabanuka gusa ni wa mwanya kumbure bari kurakora ibi bikorwa uca uvuga uti reka nawe undi mwanya ndawushire ku ruhande mpeze ngende nkore igikorwa cyo guserukira abandi nayo ubundi hoho abashinga amateka bose tubona mu namashinga amateka abantu 100 bari haye siko kazi konyene bakora barafise barabadandaza hari abakora ibintu bitandukanye abumengo namahoro mugabo rero umuntu azi ijambo ry'Imana yubaha Imana afise ikitegererezo mu kibano ciwe nibategeza kuba umuntu aseruka imbere y'abandi bakamura akitegererezo kubera iki kwitoza nk'uwigenga hari imigambwe kubera ko utogira umugambwe wawe canke ukaja mu wundi mugambwe ubwa mbere ho nuko imigambwe iba ifise ivyiyumviro bibakiyeko kandi irafise kahise rero iyo utabitanguye ngo bijemwe hakiri kare si byiza kuja mu mugambwe kumbure usanga ufashe ivyiyumviro gusa kubera ko wabisanzuka mugabo nawe kumbura utafisemo uruhara kugira ngo ushobore kubitanguza cyangwa kubiha intumbero mugabo uvuze uti none ko utatanguje umugambwe nukubera ko gushika uyu munsi nukuri jewe ndigisha ugwaruka birababanza naje umuntu agiye ahantu ikarusi canke ahantu ndiko ndigisha ugwaruka ukabona ko abantu bankana bapfuye imigambo kibaza none umuntu akavuga ngo njuje twara abagenzi ngo twaricarana muga kuva agiye hariya bose nyimuvugisha ngo agiye afise amafaranga yanje ngo n'ubu ntarayansubiza none mwankanye mfuye iki rero nibaza ko gushika ubu haracari ikibazo cuko abarundi kaje benshi batumva icarico umugambwe ni kibanza cyo gushikirizamo ivyiyumviro niko umuntu avuga ati jewe nsumira haundi yahisemo kuza muri hotel undi yagiye mu yindi ntivyategeza kuba ikibazo ariko turetse kubesha gushika uyu munsi ugiye kuraba imigambwe myinshi iyo hageze guharanira iby'intebe z'ibyicaro abantu baracana rero uyu munsi genda umurongozi w'ishenge mfise imigambwe nyeka ndafise n'abari mu nzego z'igihugu basengera mu ishengero bagize rero sinoje ngo nze guhagarara ahantu hangura umugambwe witwa iziniri nini uyu munsi ndavuga ntereka naho bitorosha gushinga mu kubigenga mpagararira ivyiyumviro nemera
hanyuma abo tubihuje abo dushigikiranye n'amahoro mugabe je mu gitondo simpagarare umuntu atangura kuvuga ati we bagiye ku ruhande umuntu bishobora kuvugana nanje cyo duhuriyeko nibaza yuko gushika uyu munsi bimwe mu mvuga biteye ikibazo muri kino gihugu n'ingene abantu batahura ivy'imigambwe kuko imigambwe usanga yubakiye kenshi na kenshi ku bibazo vyabaye muri kahise ugasanga abantu iyo batabihurije ko umenyure batandukanije wibaze ko hasigaye harabayeho n'imigambo usanga yitirira ugasanga yagiye kwitira n'ubwoko ugasanga avuga ati twe duhagarariye muri ubwoko twegamiye muri ubwoko duserukira ibi kandi tuzi yuko nkuko n'umukuru w'igihugu bivuga ivyo nta gaciro bifise bishobora gutuma igihugu gitera imbere rero ibintu byo guhagarara kuri utwo tuntu ugasanga umuntu abaje ujye mwankira iki ngurumva ngo dusange yagize iki yakwangira ko yazanye icyumviro kinyuranye ikindi imigambo je kinambabaza muri kino gihe ningene yafasha amajambo meza y'ikirundi n'inyigisho z'amavaleur y'ikirundi bakayitirira ubu dusigaye dusinya kuvuga amavaleur hari umuntu avuga ati none ninavuga iri jambo risigura umuntu ameze gutya bavuze bati mudasigana niho bagomvye kuvuga yuko ari umuporona kuvuga umuntu adakora ibintu wenyene ngo asiga abantu inyuma ubu rero dusigaye tutinya kubivuga ubivuze ucumengo uvuze uriya muntu urumva kuba amajambo hari nayo ntonavuga ubu nyine basatanga kuvuga bati uri kugira kubisita umugambikana rero ajya amajambo je navuze umunsi umwe nzogura umupira niyandike ko yose ajya amajambo bose bakoresha mvuge nti jewe sinzi iki none ko ari komedi ubu uragenda ukabaza abantu uti none mwebwe kuba umuntu ari sahwanya n'umuntu ahunza abantu kubera umugumya abantu none eske wewe n'umugumya abantu ngawe sinzi kuri mu mugamba kandi ndumudasigana kuko urifopa kuza gutera imbere usiga abandi mu cyo muhuriye kwinyuma hari n'ijyo utovuga utinya uti nduyu uvuga uti bashavuga ngo navugiye iki nuko nawe ivyo rero je nibaza yuko Burundi ukeneye kujamo ugwaruka rwo muri kino gihe ivyo navyo ruzi n'abantu bimvira bari kuri internet karimvira ingene botera imbere ingene bodandaza ivyo bakaronka amafaranga ingene babaho ngena akazi kawe ko umujournaliste uyu munsi kagutumeje wubaka inzu ugura imodoka umuntu harima kumva ko atakosa yakoze ko yashoboye kuronka inzu y'amatafari n'amabati ivyo nivyo dukeneye gushikamo rero umwanya wo gutakaza mu tuntu tudusubiza inyuma ivyo nibaza yuko atari byo bikwiriye nico gituma rero je navuze nti reka uyu munsi ndakunda wigenga duhe n'umunyamugambwe turakunda kandi ndazi n'abanyamigambwe benshi ari mugambwe ambwira ati jewe ni mugambwe turabizi kandi ntuzonamvuge ko tunaganira mugabo ntihagera hariya umunsi wo gutora nzotora wewe kurakunda kuzi kandi aziri kuranga kubw'ivyo rero nibaza yuko tukiye kuba mu Burundi buryoshe butari mu bintu byo guhagarika umutima no mu matora tumva abantu bose bateza guhagarika umutima hari cyizere mwifitiye ko muzoronka intebe muri amashinga amateka ivyo ntushobora kubaho ngo uhaguruke ugende kuja mu bintu nk'ibi gusaba uburyo bigusaba umwanya udafise ivyo bizeye bwa mbere hoho je maze imyaka irenga 25 nkorera muri kino gihugu muri kino gisagara y'intara ya Bujumbura uko yagutse guhera mu Cibitoke Bubanza hehe ndahakorera ndahafise ugwaruka abo nareza abo nigishije n'uyu munsi mwandanya kwigisha rero naho amategeko yagombye kubigira bigoye kubera ko kumbi ico gihe atariko barimvira abantu nka twebwe basanga biyumvira ibibazo biri hagati yabo mu vya politike umuntu yahinduye yavuye mu mugambwe agaca hinduka kubigenga tereka turabingene twobigenza mugabo uyu munsi ndizera yuko biragowe twabitwe tuvuga n'aba independent bavuga tuti none nk'aba independent babiri botsinda abandi bosigana 20% bakashagabura gute rero urumva ndavuga nti uko biri kose siko bizoguma bimeze abantu barabona yuko bitarimwo urutonde rwiza guha agaciro umurundi wese nayo bataje mwitwa uwo mu mugamba ariko rero 40% nzoyaronka atakibazo nibaza ko igeni niyo cagera cakarindire ya seni cyo kuyamamaza nibaza ko tuzobarondera mutubwira imigambi mushize imbere ariko ikibazo kinavuga kari nk'icanyuma hari abavuga ati uravye ubwinshi bw'abashinga amateka usanga n'umugambwe kanaka uri imbere ibi vyumviro mushikiriza ko muzoshira imbere umaze gushika muri amashinga amateka umuca muba ugasanga abantu barababuze uko bari babitize siko babonye mu bagarantisi ajya Dieudonne zo Dieudonne amaze gushika muri amashinga amateka je nibaza yuko imyaka mbayeho naraciye muri byinshi mu bijanye n'ivy'igihugu buzaba bw'igihugu utahindaguritse kera si uyu munsi ucuhindagurika kandi umuntu ahindagurika ubumunsi kandi arashaka kunamubona mu buzima bwiwe ingene ukurikiranye kahise kiwe uko ije yashaka kuja mu migambwe yonda kubironderamwe inyungu
nari gushobora kubikora. Sinagiye kurondera inyungu, sinagiye kurondera akazi nkora nukuri karampemba neza, sigiye kurondera ingene nshobora kubaho. Rero mu yandi majambo ngiye kora gusa gukunda igihugu. Rero ikindi cyo ni cambere cya kabiri abanyamigambwe n'abantu kandi umuntu wese arahindura ivyiyumviro. Rero iyo icyumviro kiri mu kuri umuntu arashobora kugira ahantu akavuga ati iri tegeko ego niko mu benshi mu mugambo turyumva gutya mugabo Dieudonné kijya cyiyumvira ashikirije kiratweretse neza yuko twadutaye igihugu mu manga naho ari wenyene canke ari babiri canke agiziki reka dushigikire iki cyiyumviro. Murabaze kubona ari ibihugu batumvikana ariko ndaraba nko mu munsi wo kwimikwa k'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari uwo bahiganywe batukana amajambo menshi Kamala Harris. Yego ariko aravuga amajambo hari hatakoma amashi hari na Biden hatakoma mugari igihugu yavuga ikibazo kijanye n'igihugu bose agahaguruka akavuga ati iki kirarengeye ivyo dutandukaniye ko nivyo tutumvikana. Ndizera rero ko uri umushinga amateka ufise ivyiyumviro bitomora ugashobora kwerekana ati ikibazo iki mukacemera itegeko rikarengana uzamutaye igihugu mu kaga naho bakumbure hariho umwe babiri batatu muri mu mugambwe avuga ati ni mu kitore kumbure ko yavuganye n'abazanye ico cyiyumviro canke iziki ntikibuza ko nawe mugambwe ashaka guhoka akavuga ati ibisi ikibazo c'umigambwe kindi kibazo cy'igihugu naho cazanye n'umuntu umwe reka tugishigikire gishobore kurengana. Rero je ndizera yuko icyiyumviro umuntu agishikije ku neza y'igihugu atari kugwanyana abantu barashobora gushikana bakagushigikira kandi wari kuri umwe gusa canke wari ufise batatu bane gusa bumva ico muri kuravuga n'abandi bagahaguruka bati iki kirarengeye gusa yuko tugifata gusa ko ari ikintu c'umugambwe canke ivyiyumviro bihagaze hano kandi bazo ko tugiye kuja mu Burundi. Navuga wakora bwo kwinjiye n'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump aherutse gutorwa, hari ingingo nyinshi ariko arafata tubona zimwe zibangamiye Afrika no mu Burundi navuga ko hari bimwe Uhuru Kenyatta yatwaye Kenya niwe yavuze ati nakaryo keza twebuka abanyafrika twibako. Icyumviro mbega cyawe niki? Icyumviro canje niba musanze mumenyereje n'amavuga nti urabona hari ibihugu je ndagenda ibihugu byinshi nibaza ko rimwe mu kwezi cyane ndagenda mu kindi gihugu kwigisha kugirika ariko namana ngageza kibaza ikibazo nkavuga none kumengo twebwe umuntu ateye imbere kubera ko yagiye mu yandi mahanga kubayo canke yaronse akabira kandi abo bo muri ivyo bihugu nabo kumengo bo nta ndoto bafise kuza kurondera akakabira gatatu kuja handi kenshi biva abarundi ntibokwifuje kuba bari mu mahanga biba vyavuye kungene igihugu kiba gitunganijwe. Iyo igitugu gitunganijwe neza kuvura abona Uburundi kuva bwikukiye abarundi bamwe bahunga baja hirya no hino bazira ubwoko bazira intara bazira amacakubiri atandukanye. Iyo aba tutagiye muri ivyo tubakumbure duteye imbere kuburyo amashuri aba meza gusumba kuburyo n'abandi bo mu bindi bihugu baza kwiga iwacu hanyuma ntituze tukaba dufise ibitaro byiza bituma tuzaza kwivuza mu mahanga bituma ibintu byose bitandukanye. Rero uyu munsi kubera ko abantu bagiye bava hirya no hino bakibagera ko bagiye mu gihugu naco kirafise ivyifuzo vyacu ngene gomba gutungana. Rero sinovuga ngo ndashigikiye cyane nakwijana ivyumviro byose bya Trump mugabo ni igihugu ciwe je ko ntafise uburenganzira bwo kuza kumubwira ngo kora ibi canke ibi twe natwe dukora ibisabwa kugira ngo abarundi n'abarundi kazi babeho neza kurugezo guhugo abanyamahanga banabo baza ari waza kurondera aho baza kuba canke baze kubana natwe nga. Rero ingingo ariko arafata je mvuga nti baramutoye ni igihugu ciwabo twari tuvyiteze ko ariko bizogenda umaze kumva ivyiyumvire ko arashikiriza. Rero hako twe twovuga ngo tugira tumubwira ingene abigiri wiwe reka dutunganye ivy'iwacu hanyuma twabitungana neza. Nico ubwira abarongozi yego jewe batunganye ivy'iwabo jewe namivuga ikintu gikurikira narose uburyo bwinshi bwuza kuba hanze baragera ahantu bakambwira ati inzu ngiye n'amafaranga ngaye ngube ngaho twigishiriza ubwaruka muri ivyo bihugu nyine nka Amerika ntabwo ntibishoboka kubera jewe naho bitoroshe iwacu mugabo numva afise uruhara ku gico nterereye kugira ngo igihugu kizogende neza kizomere neza hamanze kubaramutsa twubahana ndagenda bakanyubaha nanje nkabubaha nkataha muri bike mfise no muvyo mbaye mu muganga mvuga nti ndafise iteka ryo kuntwara ya passport yanje i Burundi sindiko ndavuga ngo umuntu yagiye nawe kubw'impamvu zuko ari atumvise aguwe neza cangiye kurondera amashuri canke iriki yuko yagize amakosa mwese bivana n'umutekano wiwe n'ingene yumva ariko igihambaye ni kimwe hako tuza kwitwararika gutunganya ibihugu by'abantu tunganye ibyacu imere neza gusumba hanyuma ejo bazotwubahe natwe twubahana. Tubashimire ko kanyamwanda hafi nakoze cyane nawe.